simvuze sindakuzi canke ngo arico ndakuzi ko wakinye kidahuye n'ukuri ariko kuri bamwe bamwe. Okay, ukuntu bimeze burya twambara ishusho atari rwacu bivanye na message dushaka gutanga. Nkaje nkunda gukina ndi umuntu mubi mugabo no mu buzima busanzwe turabe nta nakayabo ndiki urumva, ariko mu buzima muri filime nanyuruza abantu fata abantu ku nguvu kandi ibyo atavyo nkora mu buzima busanzwe, ahubwo tugerageza kwambara image, sivyo tukambara ishusho y'undi muntu. Kimwe nzi neza, hari abantu bubakana n'abantu batarababo, uravyumva, bivanye so tugasanga ni kujya kuntu ushaka gukunda hari ikintu wamukondeye, ugasanga nk'ubu utwaye umukobwa kwera avyibushe ari inzobe, ari ugasanga si wa wundi Imana yakwandikiye. Ico gihe ni babandi bamusanga mu nzu zaba hari imvururu igihe cyose. Chris canke Christophe kuko twabonye papa we amuvyara tugete umwana agenda mwitwa Christophe n'ukuri. Twadeje rasema ya filime agasirikwa ntigahere nari nyaruse kuvuga, ariko byishimwe amaze kubibona, ariko shoboye kumusura gato tumuganirize. Christophe ni sawa n'amahoro menshi, meze neza? Yego ndashimwe iteka. Ikintu cya mbere na mbere uraberewe bro, urakoze cyane rwose. Icya kabiri congratulations, wakinye neza cyane. Okay, thank you so much. Kandi mu zindi filime asanzwe akina neza cyane kuko numukinyi mwiza, nuko gusa jewe atama festival mbona yarakwiye award y'umukinyi w'igitsina gabo, ariko reka turindire. Chris, uvuga iki kuri filime agasirikwa ntigahere? Twabonye turuya gato ibintu wubatse, ibintu by'ingo n'imiryango. Okay, icyo navuga kuri filime agasirikwa ntigahere, ni filime nziza, ni filime yateguwe neza, ni filime yanditswe neza, ni filime yakinywe neza, ni filime irimo inyigisho nyinshi zitandukanye, cyane cyane abubatse n'abavyeyi n'abifuza kubaka n'abana. Ubwo ni filime irimo inyigisho muri generation zose, yaba umwana, yaba umujene, yaba uwubatse, yaba umutama, yaba umuvyeyi, bose. Chris, wibaza yuko ifilime izoza ni vyama bingana iki canke bimeze gute? Kuko ifilime ifite amasanamu meza, amajwi meza, muri directing canke muri writing mwipanze gute canke? Kuko jewe ko nayibonye amasanamu n'amajwi nukuri ni meza, na directing ni nziza, ariko inkuru sindayibona neza. Okay, filime icyambere ndayitezemo kwironka nk'ibintu byinshi, kuko ibizoza byinshi namaze kuyironka pe, niko novuga, kuko yarampaye connection, yatumye abantu banyegerera icyizere, yampaye kwiga filime cyari cyo, yatumye menya ikintu twese esprit d'équipe. Rero ibizoza biraza ndabizi neza bizoza ari byiza, kuko ni filime iteguwe neza kandi ni filime twiteze ko izotuma dutera intambwe yindi kurusha aho twari turi. Ndabizi neza tuzotera imbere kurusha aho twari turi. Ubwo rero kuri je novuga ati mpamagariye abarundi n'abarundi kazi kuyiraba, kuko twayikoreye bo burya nibo ba boss, atabo nta twebwe. Yego. Filime agasirikwa ntigahere yanditswe na Chris. Yes? Gukorana na Amede muri BMT Buja biguhaye iki canke ni hehe bigira bigushikane handi? Okay, bizonshikana kure cyane gose, kuko nta munsi numwe nzo kugira mpagarika gukorana nawe, kuko yaranyigishije kwandika filime. Burya niwe yanyigishije, niwe yatumye ngira esprit yo kwandika, kandi maze kwandika yarambwiye ati filime nziza ushatse kuyandika uca mu nzira izi n'izi, gerageza guhonyora aho yahonyoye, niho mwabonye igikorwa cyiza nka kijya. Ubwo rero kuba yarantejeje imbere kugeza aho mba umwanditsi, ndabizi nzomukurako byinshi nawe zonkurako byinshi. Ubwo rero niteza kuzoshika kure ndi kumwe nawe, kuko urabibona neza burya barundi ndio bavuga ati ubumwe n'inguvu. Kuba turi kumwe akaba yaranyigishije na esprit d'équipe, ndazi icyo amariye nawe arazi icyo ndamumariye. Yego. Filime Intore Ntindi bari basanzwe bariko baracisha kuri BMT Buja iri nk'iyaheze. No, ntiri nk'iyaheze, yaraheze. Ariko Amedi yatubwiye ko muri mwe mu byatumye filime ihagarikwa ariko umukinyi umwagitire principal nka Sabansi yashoboye kuba atakiri mu gihugu cyacu cy'u Burundi bisaba kuyihagarika. Ubwo Chris we ifilime agasirikwa ntigare nishaka gukundwa mu nyuma nawe tukaza turabona turamubuze arafatiriwe canke aragiye, filime abantu bari bayikunze igaciba nk'iyihagaze. Nkiri muzima nkihema nta kintu kimwe kizompagarika gukina filime, kuko indoto yanje ni kuzokina filime kugeza ku mpwemu za nyuma. Yego.
muga naho ubundi filime nibwo buzima bwanje ego imbe ndi mu gihugu imbe ndi mu mahanga filime nzoyikora gukura muri Mutoni Ornella Films yes mu mfunyafunyo mu nyuma muri BMT Buja ntaco bihungabanya ku bikorwa muri team yicankiriya hose urashaka kwakora nta kibazo cyane gose BMT ni mu rugo niho nderewe mofu ni wanje ni mu rugo rukuru ni rugo rwanje ego maja mu makenda aja kurondera amankataha ego filime Agasirikwa Ntigahere izoja kuri YouTube ryariko mufise indi lancement okay lancement tufise lancement y'Igitega le 12 ubwo rero ntitushobora kuyipostinga tutaraheze iyo lancement kandi staff ya BMT ntabwira teguro uyu munsi izorekura gusa ama post muzoyabona kwera abakurikira ama rezo soso yacu tuzobigaragaza kandi tuzokora n'ibiganiro tuvuga uyu munsi yego filime mukora hariho impact zigira canke ni business cyane no kwiryohera hariho impact zizana kubazikurikiranye canke kuri bajya bazirorera impact ni makazibeho sivyo icyambere filime n'ubuzima kandi filime ni inzira mumwe zo gutanga ubutumwa kuko burya filime ishika kure rero natwe tugerageza gutanga ubutumwa ducishije muri filime ubwo rero tuyifata nka business tukayifata nk'akazi no gutanga ubutumwa byose kuko filime n'ubuzima hari testimony abantu bahora bagati ni kuri filime mwakinye yaranyigishije yarampaye gushikaha ivyo birabaho cyane gose kwanza pana gusanga bavuga ati ngatwara bafashije abo ni benshi bayivuga ahubwo rero nabazavuga ati Chris mwakinye story yanje mwakinye kwera je filime ya mbere natangwa kwandika ari Save the Dates ijya rero hari umuntu yanyandika ambwira ati Chris wanditse ubuzima bwanje gute wamenye ubuzima bwanje ambwira no je nawe ntabwo tuzinanye acambwira ngo ariko ukuntu mwabikinye mwatumye nduhuka mwanyigishije ikintu jewe je nke ntari bwamenye mu buzima bwanje so rero izo impact zamaho ni gute rero mukina filime zirimo inyigisho nziza kandi zirimo impanuro nziza ariko asanga mwebwe ubwanyu namwe mu kibano canke mu ngeso zanyu bijya mukina ntimuhuye navyo bigenda gute simvuze sindakuzi canke ngo hari ico ndakuzi ko wakinye kidahuye n'ukuri ariko hari kuri bamwe okay ukuntu bimeze burya twambara ishusho atari rwaje bivanye na message dushaka gutanga nkaje nkunda gukina ndi umuntu mubi mugabo no mu buzima busanzwe turabe ntanaka yabo ndiki urumva ariko mu buzima muri filime nanyuruza abantu fata abantu ku nguvu kandi ibyo atavyo nkora mu buzima busanzwe ahubwo tugerageza kwambara image sivyo tukambara shusho y'undi muntu hama tugatanga message dushaka kandi burya n'imbere ukina burya senembi ikintu batazi nko kuri jewe ngoma nkene senembi mbanza nkaza ngavuga ati man isene ngoma nkene ninkurikirane ndabikinye kugira ndabere ku muntu mubi kunaheza mugabo ntibimbeko kuko ari gihe dukinikire kikakubako kuko uburyo umunwa urarema rero igihe turakina tubivuga bivuye mu mutima no mu bwenge twambara na yashusho tukabivuga tuvyatura kandi iyo watuye ikintu kiraba Suzuri ndagerageza kuvuga ati man ibintu byose ngoma mvuge biza kuva mu rurimi rwanje ndabicishije ubusi imbere yawe ni gukina ni gutanga message ariko sikondi rero ivyo birashika ugasanga umuntu akinyara umuntu mwiza mu buzima busanzwe ari umuntu mubi ubundi akinyara umuntu mubi mu buzima busanzwe asanga umuntu ari peace rero kuri ivyo tuba twambaye amashusho y'abandi abantu twitiriye kuko urumva twega baturaba abari kiba ko barirabamwe nk'umuntu mubi yiravye akabona umuntu mubi ko aheza arashobora kuba mwiza n'umuntu yahora arimo barashobora kuba mwiza bivanye n'ibintu twatanze message tugenda tutavuze ko gato ni ku bantu bubatse ugasanga bari bafise amateka nico filime ivuga Agasirikwa Ntigahere bari bafise amateka mu rukundo rwabo kandi ugasanga ni rukundo rwa n'umuntu mwakundanye ijyambere ariko kubera abavye canke izindi ntambamye hakaba block canke hakaba kubloka ugo rukundo munyumuga ukubaka kubera influence wagize abantu kanaka ivyo bintu bikaza gutera ikibazo mu nyuma kubera alliance wagize n'amasezerano amwe wagize ariko bikakugorana kugera kubera hari amasezerano wagize hari urukundo mwamaze kugira ari naho bishiko umuntu kamwarabonanye mu buryo bw'umugore n'umugabo naho mutari mubanye message wotanga ku bantu bahuye n'izo ngorane barubasa ariko rwa rukundo rwa mbere aca bakurikirana ko nibaza ko ivyo biri muri film Agasirikwa Ntigahere okay kimwe nzi neza hari abantu bubakana n'abantu batarababo uravyumva bivanye
so tugasanga ni kujya kuntu ushaka gukunda hari ikintu wamukondeye ugasanga nk'ubu utwaye umukobwa kwera avyibushe ari inzobe ari ugasanga si wa wundi Imana yakwandikiye ico gihe ni babandi bamusanga mu nzu zaba hari imvururu igihe cyose kuko burya umuntu ukunda vy'ukuri umwihanganira mu bintu mu vyiza rero ivyo vyama vyabayeho rero abantu boba barubatse n'abagabo batarababo cyangwa ugasanga umugabo yatwaye umugore atari gwiwe kuko burya simba ko umugore w'indani bakorikire babasubize oya parangati basubize bakurikirana filme yacu ibigisha ukuntu bashobora gukunda kuko yara kubwiza ukuri kubana n'umuntu urashaka kumva amenga wamuhararutse ariko urukundo ni ugwishiramo urukundo rwa mbere ruhera mu mutima urukundo rwa kabiri rukaja muri servo igihe urukundo rwamaze gushika muri servo deja ngaho umuntu mwihanganira muri no mu vyiza kuko burya abantu bashaka kuvuga umutima n'urukundo ahubwo umutima urifuza umutima umaze kwifuza akunda ikirere ubwenge kuko umaze ko ico kitagihurije yego ubwenge nibwo bukunda umutima urimwe amaraso umutima urimwe amaraso umutima urifuza kandi kujya ushatse kujya akanyama kavuga ati yo numva umutima ugashaka rero n'umukobwa ashaka kumukavuga ati jya mukobwa ndamushaka utamukunze rero urukundo rugenze rugera mu bwenge umuntu ari we wese uko ari ariko kose uko goye ariko kose murashoye kubana ubwo rero bakurikirane ibyo byose birimwo mu kazirikano kahera rero bayirabe bazokwiga Jesse sindabatumye kwahukana kuko bugiye wahukanye n'umuntu ukwahukana si kwiza ni nakijambo ry'Imana rivuga si kwiza cyane mufise abana ariko Mose yaravuze ati mutange icete cyo kuvavanura niyo divorce oya kuva kuna Mose umwanya umwe yashigikiye divorce Mose naho ivya Bibiliya yoshwa kuba yavuze ukasobanuye ibindi yosanga avuze ati mutange icete cyo kuvavanura ivyaha nta womenya yishira ivyo mu rugo je kuko vraiment ikintu cyambere nubaha Bibiliya kuko dushira kumva ibintu tukayifatira mu buzima bwacu busanzwe ugasanga Bibiliya hari hindi message itandukanye cyane gose n'ivyo twe turiyumvira kuko nk'ubu ndakubaza nk'ubu yambaza gatinga muzotange icete cyo kuvavanurana sivyo none ngiye uragitangwa none okay ico cete kiratanga none ico cete nishaka kugitanga kwa shetani ngavuga ati je nawe turavavanura shetani birashoboka rero ntucubishirira gusa mu nzu rero je nta muntu n'umuntu okwifuriza ko kwahukana n'umugore wewe uzi impamvu nyimba mutaravyarana kwahukana muri me ariko nyimba mufise abana icyambere mushira avantage y'abana imbere wowe uvuze kuko je ndazi abana benshi babayeho ubuzima bubi kwera abavyeyi batandukanye kuko utandukanye n'umugore wawe abana bacatangura kwigabura uravyumva harabazoshaka kugenda kwa mama abandi kwa papa namwe muzotangwa gutana ibibazo umva umwana ngenda muri hiri binibi nawe kora ibinibi umwana ugasanga ya bwaburizo bwiza yari kuronka arabubutse kwera amakosa yanyu ubwo rero nyamba mufise abana nta mpamvu yo kwahukana kunda umugabo wawe umushire mu mutwe gusa Mose cyatumye atanga ico cete yavuze ati kubera gukomantaza imitima kwayo ni kuvuga wewe mugihe nkuba azi ko kunze umuntu canke bakamukubuza ugakunda uwundi ku nguvu habaye gukomantaza umutima nimba kuko gukomantaza umutima kubera ariko kwabaye ico cete cyo kuvana gica kiba ego ivyo birashika kandi rero reka ndakubwiza ukuri basi iyo umuntu akubwiye ati warihanganye iryo jambo abantu benshi bakunda kurikoresha igihe umuntu yavuye ku bintu sivyo urumva ugacumva mubwira ati warihanganye uwihanganye nuba bakiriyo abakigwana kwihangana si ucika intege ngagende oya kandi gukomeza imitima hari ibintu utakwiye gukomeza mu imitima n'ibindi ukwiye gukomeza mu mutima gute none ndakubaza wowe urinze wihitamo ukavuga ati genda umugabo w'urugo sivyo ukabura umugabo w'urugo gute wakwifuza ka urugo wawe rusambura bisaba nyera gukomera umutima ukagwana na buri kimwe kibi uravyumva kugira urugo rwawe rumere neza rero ivyo baba bavuze biravana nk'ubu jewe ngaha sinokomontiza umutima ku mukobwa mbona tohinduka nk'ubu jewe ndacyari umujene nkundane n'umudemu nkabona hari ikintu namubwira hinduka kuri iki ntagihindure uyo sinobandanya namwiruka inyuma atagihinduye uyo nitwobana kuko ico kintu cyo kucihanganira cyandamureka urumva ariko rero sinoca mvuga ati ngaho yangazohinduke ndamushira mu nzu namushize mu nzu ari ikintu nase kumwihanganira azobana yagikora nanje binjene usange dutangwe kuvana ariko umunsi nzoba nabonye kikira cyose nk'uko kucihanganira biratangwa urabyumva igihe rero nzobona neza ibintu byo byose ndashobora kubyihanganira tukaja mu nzu bisobanuye neza iki nacyo cyose nzokomeza umutima bugiye gukomeza umutima navyo namahitamwo yego yes ivyo byose ivyo kubakana ari umuntu mutari kubakana ivyo gukubita swata ivyo guhusha wo mwari kuzobana byose
canke ibibazo biba mu gihe amaze kubiyoka yuko umuntu mwari kuzobana agucitse ukabana n'utariwe nukuvuga hari abo bamukaba bakakuzanira utariwe kuko nka nabonye ko mengana abavyeyi nibo bakubujije kubana na Chance n'umukobwa bakinanye rero ivyo vyose kurikirana filime agasirikwa nigahere nibaza ko bazobona vyinshi bazobona byinshi cyane gose ubwo no bivuga mu Giswahili bayikaye mu kayo wakula bicare biteguye umwanya ari wose bagiye kuryoherwa kuri YouTube. Yego. Chris nizere ko filime imaze gusohoka tuzosa tuganire kugira twumve abantu bumve filime iri kiraja twumve byo bamaze kunguka canke byo bamaze kubona canke solution bamaze gutora selo yuko baravye ko filime twaraziraba kera ukaraba filime ya Commando ugacamva ushaka kuja mu gisirikare niko filime irafise uruhara runini muri changement de mentality nivyo gusa abantu tutame kandi filime zindi rikura ziraba filime za vuga filime z'abazungu iyo jeje kuyiraba ari gihe umva umenga wowe ikindi kintu filime rero nizere yuko agasirikwa nigahere hari impact nziza igiye kugira mu ngo z'abarundi canke abanyamahanga ariko bumva ikirundi ko iri mu kirundi cyane gose kuko ndabizi neza ko filime ishobora gukiza cyangwa ikica niyo mpamvu twebwe twahisemwo gukiza abantu biciye muri filime ubwo umuntu ari wese azoyikurikirana ndabizi neza azokira ntazokwifuza kuja mu gisirikare ahubwo azokwifuza kubaka urugo rwiza. Yego. Chris ndagushimire cyane zire ko n'undi mwanya tuzogukenera tuzokuronka kugira tuganire duhakanya tubwire movie uri kurakina canke abikorwa vya filime bigeze cyane gose nzobitaba niruka. Thank you very much. Thank you.